Hello Salima famille nizere ko mumeze neza jewe ndaho ndashima hama narababwiye ko jewe murinze mumbona imbere ya kamera ibintu biba byifashe muzuri kuko ngwaye canke merewe nabi murabizi ko nta makuru no bageza ubu rero ibintu byifashe neza cane so ni Jennifer kuri babandi bakunda gukata amazina uranitajeje gusa nyine abarundi dusigaye twateye imbere ibintu byo gukata utuzina jewe sinzi yo mwabikuye hama rero ndabaha ikaze kuri uzobaze media TV narababwiye turi dynamique ngoma ndagisubiramwo plusieurs fois kandi il faut ko mukimetriza dynamique ni ikintu kibangutse tuvuze ngo ujya mu dynamique ababangutse muri vyose kandi naje murabona ko mbangutse kuko yaba nabangutse nta makuru meza nk'abantu bashikanaho rero bisigura ngo n'abakunzi banje bakunzi ba uzobaze media TV il faut ko muba dynamique nk'ubu rero wuguruye kino kiganiro ba dynamique mu gufyonda kuri s'abonner j'aime partage commentaire ibintu tubikore neza muri bwamwe n'urukundo murabizi ko dukundana kandi murabizi ko twamadushira n'Imana imbere gusa nibagiye akantu kamwe abo bitameze neza rero Imana irahari kuri mwese kugira ngo ibashike ko ibarengere narababwiye rese ushobora kwicara jame ntibikunda ko sino kwicara nicaye nimwomenya amakuru ndi tayari kugira ngo mumenye vyose jewe amakuru yose ashoboka nzoyabashikanako kandi rero kubera ko dukora barana kandi dukundana abo mushaka murashobora ko hari abantu muze bakavuga ati uyu muntu turakeneye ko uzomutuzanira kuri uzobaze media TV tushira hariya muri commentaire uvuga ati turakeneye naka nzokora ibishoboka byose nahazo bari he nzofumanura indege nze kumuzana uyu musire ndi kumwe novuga ati mukobwa canke umumama muri ivyo bibiri araza kuvuga ati sinzi bonye nawe twibwira arashining abasasa neza nyene murabona ko ari umuntu ameze fresh kandi nimubishire bw'inzigo uvuga ati araberewe kuko je ndabibona vraiment yiteguriye kwitaba ikiganiro ca uzobaze media TV azwi kizina rya Rochelle ariko jewe wino mwanya ndamwita ingwanye kazi asha bandi méchante gusa rero ntimwimbaze vyinshi araza kuvyivugira ndinze mvuga nico cyatumye ndamuhamagara kuko umuntu ashininga kuno saha benshi ko bamwita bandi méchante reka manda muramutse Rochelle namahoro namahoro cyane umeze neza usa neza ko nda mahoro vraiment urabara je ndize nzanga barabizi biba bimeze neza kusa neza gose cyane merci beaucoup yeah Rochelle ramutse abakunzi ba uzobaze media TV bonsoir bon après-midi bonjour yeah ni mu France umuntu ahaherereye nitwa nziza Rochelle nkaba ndi nkumi cyangwa umumama bivanye nkuko bavuze nkumi cyangwa umumama ko kantu nyene kadusukura kugira ngo tubimenye neza benshi bakunda kuvuga ngo femelle je rero ndi mu femelle hama nkaba ndi umukinyi wa filme neza cyane muri Keneza official hama ngo ndi umugwanyi ariko isiranje ndi umugwanyi kimwe kive ku kindi amaze kuvuga femelle nibaza ko tutigirishije mu bamwumva ati tumushira muri category so navuze rero ko je tugenda kimwe ku kindi ndinze za umuntu navuze ati jewe Rochelle namurondeye kubwizina ariko arahabwa muri no misi cyane ririko rirasirikira bandi méchante ingwanyi vraiment ndavuga ati il faut ko ndondera Rochelle n'abakunzi ba uzobaze media TV bamenye ati uyu mukobwa bashobora kuba barakubonye rega basha abantu b'abastare mubawe nk'ubuye nk'umuntu akubonye ashobora kuzoca yiruka umubwiye ati bimeze ukuntu so reka tutagiye kure nk'uko yavyivugiye n'umukobwa novuga ngo ariko abizamwo neza novuga ati atanguye mu bintu vya filme kandi ariko abizanamwo neza muri Keneza official aho ariko kina mureresi yitwa Iryosozi ry'umufakazi abakunzi ba Keneza official nibaza ko mumukurikirana kandi nimba mumukurikirana abatamukurikirana reka ngenda mvugiye ngaha jewe agenda mu journaliste ilifo ko tureka inzigo cyambere tureka inzigo mugende kuri banje kurengera na TV yanje ndiko ndakorerako mugende kuri Keneza official kuri hariho filime nziza iriko iracako general iravye yitwa Iryosozi ry'umufakazi niyo yiyire yatumye mpamagara Rochelle nkuko ubivuze bariko bagwaye role tubona ko uri ngwanyi bandi méchante mbega muri ico gihe igarore bayiguhaye wewe ubwawe twabanye kwimetriza turagomba kumenya mbeka mu buzima bushanzwe Rochelle byo babimeze kujya tubibona murakoze cyane yego byo bakimpa irya hole sinari ko no bishobora ariko kubwo impano iri muri jewe yego naravuze ati je ndayishobora kandi
bimeze neza cyane ariko mu buzima busanzwe sindi ngwaye ntibave bagutinya ntimuntinye n'ukuri abafanzi ntimuntinye ndi umwana mwiza yego neza cyane Rachel abivuze ati ntimumutinye ni umwana mwiza bisanzwe novuga ati ni ntuzeya ni role bamuhaye kuko basha filime nibaza ko baba bariko baratwigisha gusa nanje ntavyo nari nzi Rachel nibaza ko hariho amafilime nagiye mbona nk'umuntu akinye ikintu ndamubonye nkiruka rero hariho abafana baba bavuga ati urya mukobwa ndamunze arakaze ndamutinya ni umwana mubi tuba dukeneye kugenda turamenya ivyo bintu so mbega mu gihe muri gihe baba watanguye ibintu vya filime kuko nibaza ko ata filime nyinshi turakubona uri kuragaragaramwo usibye ko turiko tukubona muri iyi iryosozi ry'umupfakazi ariyo uri kuragaragaramo kandi ku mvuduko tukubona tubona umengo sinijyambere witanguye bo hari handi hano wowe warigeze kuvuga ati ibintu ndabikora mugabo ntibamenya ntibasinamenyekana no naho nari bwakora ikibyo mu bintu bya filme tuntu bwa mbere ariko kuva kera narumva yuko noririmba warumva ko woririmba yego narumva ko noririmba ariko isaha ntiyari bwagere ariko nabonye yuko byose ni buke buke ubunye rero Imana yabonye yuko notangura film umujournaliste avuze yuko ndiko ndagaragara muri ryose ry'umupfakazi gusa hariho n'iyindi kubohorwa nawe nyene yaciye kuri Bukeye Neza official yego hama ndi umwana mwiza cyane yego hama ni hariho n'iyindi tarasohoka ariko mu minsi murashobora kuyibona mumenetse neza cyane turabandanya nkuko navuze ntutasije turabandanya kubijanye na Rochelle nkuko ariko arabikora mbega mu gihe baguhaye nk'iyo role turiko turabona ugaragara nk'umuntu w'umugwanyi mu kibano aho uba canke mu buzima busanzwe ntaco bikwicira kuba uri muri iyo role kuko muri ico gihe tugufata kuri uri muri iyo kahoya nta kintu na kimwe bikwicira nta na kimwe tu barazi ko ndi umuntu akaze buke buke uri sure ndakaze yego gusa nkarira bankariye andi hoho kandi nkaba umwana mwiza ku muntu ambere umwana mwiza nta kintu na kimwe kiriko kiranyicira ati Rachel ngo arakaze buke kandi ngo akarira bamukarira agakunda n'abamukunda ari serious abantu be nabo rero kuko nibifo ko tubagenda ko buke ego na cyane so Rachel nkuko turiko turakubona dufite byinshi cyane two kubaza kuri Uzobaze Media TV mbega wamenye gute wewe Rachel kuko novuga ati nimba nta mwaka uramara muri industry turabona ko urisumbaho gatoya wamenye gute ati jewe yitara ndayifise ku buryo ushobora kurondera ahantu winjirira utangura kugaragaza impano yawe wamenye gute ati yitara jewe ndayifise kweri ni birebire hamwe no bivugira no ngahanye bwo kwira bugaca tubwiye dukeya hama byaciye muri Bukeye Neza yitwa Shemira Imana Aline hama Imana yamumpuje nawe bituma yuko ambwira ati wewe impano yawe urafise impano we ya filme yego ndamubwira ati je ntavyo nzi gusa ico nari nzi coco nifuje kuririmba kenshi biranka hama carambwira ati ndazi yuko wewe kandi uzobishobora ndamubwira ati je nta kibazo ndiyumva neza yuko jewe nkeneye kuja muri filme kugira nyimba nizo ndirimbo nazo zizoza ntangurire muri iyo filme Imana yabonye yuko yampuje nawe twari kumwe na Petit Frère hama atubwira ati umuryango wanyu ngira ndawuzamure muri filme neza cyane yego ahari yubaho ati Bukeye Neza wubahwe Bukeye Neza nibaza tumuzi kwizina rya Bukeye Neza bitewe ni filme iraho igeze kugaragaramwo baramuzi ni cyamamare kandi naje novuga ati ndamubashingire nta he vraiment arimwo naje ndamuteye amashugwe atora amashugwe yiwe kandi vraiment yubahwe cyane novuga ati numumama umwe mu bamama ariko agaragaza gukuza impano z'abantu babuze ahantu binjirira z'abantu babuze ukuntu bakora nkuko benshi tusanzwe tubizi bashobora kuba bafise ukuntu boduza abantu
ariko bakaguma bihoreye bukeye neza by'ukuri wubahwe kandi urumva ko bakuvuga neza so wavuze ko nk'uwo gukenera ubuyo gutorera muri timu ya bukeye neza official mbega timu ya bukeye neza official ni kiye kintu wishimira ukavuga ati iyi timu jewe n'ukuri nuyihamagariramwo n'abandi bantu bose bakayirukira bitewe n'ivyo uyibonamwo n'ukuntu kugira ngo tubwire hari abantu benshi dukeneye basha kuduza impano n'ukuri hama icyo nohimiriza cyane muri bukeye neza official bukeye neza official harimo urukundo harimo kwitanaho harimo umwe agize ikibazo twese tuba dufite ikibazo n'ukuri bukeye neza Imana imuhezagire kuko n'umuntu ariko azamura impano z'abantu benshi kandi ntari muri babandi bamwe bazobona ati reka je ngume kuri imbere abandi nabo bajya inyuma no ahubwo uri mushasha yumva yuko ahubwo yokuduza akakuzamura ugashika hajya nawe ageze iryo nibanga rero twamubonyemwo kurusha abandi bose amatimu tuzi cyangwa twumva hama rero karibu cyane umva yuko ashaka kuzamura impano yiwe karibu muri bukeye neza official turahari neza cyane bukeye neza amashurwe aguma ari hejuru cyane by'ukuri yubawe n'ukuri kandi bawe cyane by'ukuri biragoye kuko niyo umuntu agomba kuza impano y'umuntu kenshi twikunda kubona wa wundi nyene aguma ari agitrise principal ugasanga cyangwa mu magito ya principal ku buryo wa wundi musasa kuguma uzunguruka kuri kagasene k'inyuma hari ariko rero bukeye neza atandukanye n'abandi bantu by'ukuri yubawe kandi ahezagirwa cyane so Rachel nibaza ko watanguye ryari ibintu bya filime aho wavyinjiriramwe woba uhibukane muri umwaka canke ni mu mwaka uheze sikera cyane ni mu kwa kabiri mu kwa kabiri ku mwaka nyene kandi ntiwabeshe bwawe ndi bukeye neza rero yubawe ntibishoboka ntabwo bishoboka je ntaho ndabizi yuko umuntu ashobora gutangura filme mu kwezi kwa kabiri tumaze amezi atatu akaba yaruse na opportunity yuko bishobora je nakuronde kuko irya filme nakubonyemo kuko naguma mbona cover izunguruka ndavuga ati ifu ko dawaye na filme ndavuga ati ifu ko mira kuri ryangwanye y'umugore mbaye ndayibaze neza ukuntu iri kwitegura kugwana vraiment bisigura ko bukeye neza rero afise ibanga ridasanzwe ntabwo bishoboka ko umuntu yomara amezi atatu kugira ngo ubone cover bashevye ndabizi vraiment twigirisha abantu mukora amafilme kugira ngo umuntu mushire kuri cover vyonyene shaho umuntu abazungurutse muri ndase nk'imyaka 5 myaka 2-3 uri musi atanumwe kuramana ntigishoboka rero yubahwe cyane jewe numva ari umuntu nyene wo kubahwa kandi ku rukundo rwe wafise Imana irumuhezagirira so reka tubandanye sinataye sijenda cyari kuri rashore nyene uno musi nibaza ko ahari ku bwanyu kugira ngo ashobore kwishura ibibazo vyose ubu rero navuga ati watanga kwinjira mu star cyane nawe uravyemera neza cyane kandi ifa ko bihagarara ko so kandi rero tuvuze mu star si benshi bibaza ngo mu star ni umuntu agara cyangwa mu star bibaza woshobora kwasigura basi mu star kugira ngo babandi batabizi basobanukirwe umustar isobanuro ryayo no umustar cha bugufi umustar n'umuntu wibanga kandi umustar n'umuntu w'indero naho benshi bavuga yuko abastar nandero tugira ariko umustar nk'umurasta duca bugufi imbere aho tuba turi hose abastar bubawe urumva ko indero yose niyo ibarizwa nkuko bese batabizi ariko niko biri so Rachel nkuko dusigaye tumubona ubuye ari kuri niveau dovuga no twamushira muri carrière y'abastar mbega mu gihe utarabonekana muri iyo filme kuko wavuze ko utanguye vuba cyane kuko ni ibintu bitunguranye cyane kuba utangwe mu kwa kabiri ariko gushika isaha twatukuze kubizira ry'ubustar kandi namezi make cyane haciye mu utangwe kugaragara ni ibintu bitangaje cyane mu mezi nkayo wowe kaba umaze kumenyekana kuko jewe mu kukurondera nabonye cover ndabona ko ya filime ikwica kuri bukeye neza official mbona abantu bariko badisikita kuri wewe cyane kurusha kuri bukeye neza rero ndagomba kumenya mbega Rachel ataraza muri ibi bintu by'ubustar ni ikihe kintu ubuhe buzima yarabayemwo muri ico gihe imbere yuko winjira mu bya filime warubayeho gute kugira ngo ushike muri film yatari
umenyesha amakuru ntabyoroshe oya nyine twebwe nk'abakunzi ba uzobaze media tuba tugomba kumenya umuntu uzanye ngaha yisanzura kuko turakundana nk'uko wabivuze tumenye ati mbega ibintu bimeze uko kuko baba bashaka kumenya n'amakuru yanyu yes so jewe nabuze yuko ndi umufemere narize ndiga ariko sinahawe bako yo kumara amashure ndinjira mu myuga hama inyuma yo ngaho kubw'ubuzima kweli jewe maisha ni hatari maisha ni hatari ntazogira umuntu kweli avuga ngo ntazokora iki niki mie kabisa nimechuruza narachuruje intore ndacuruza itomati kubw'umwana wiwanje inyuma y'ivyo rero icamba ubuzima buba buraje gatoyi kandi kubwa famille kubwo basibanyi barantahuye abavyeyi mwubahwe batahura ko ingorane zishikira abana babo hama icambaro mu buzima bwo kwiryamira imbere yuko duhura na bukenetse neza cyane Rochelle ariko aragerageza gusigura neza ko bitari vyoroshe aho uri umukobwa ushobora kwiga muga nturangiza amashure bigashika ukibaruka mbega mu gihe washikiwe n'ico kibazo n'ibintu novuga bishikiye umwana w'umukobwa bica bimuhindura ubuzima direct byarakoroheye kucuza kurondera gucuruza utwo tuntu byarakoroheye mu gihe waba umunyeshure ati je ndi hayi ndumva ko ntoja muri buriya buzima nduko uravyiga kubw'ubuzima uravyiga kubw'ubuzima kweri twebwe muhira n'ukuri naho dukenye cyangwa naho dutonze kweri nitwari tubuze ibyo turya akitumaisha umuntu wese ahuye n'ikibazo ategerezwa kumenya n'ingene acigako niko byagenze bisigura aho utanga nk'impanuro ko byoba byarashikiye ko bariho ndabiza bashokwa baraba kino kiganiro hariho n'uwo amazi imisi yimushikiye mbega uwo muntu woshumanura ati yitware gute muri ico gihe ni ibintu biba kandi bishikiye gushikira umwana w'umukobwa urumva nyene nta kundi vyabaye wocumanura gute impanuro no habakobwa nuko bibashikiye bagatwara inda hariho benshi baca biyumvira kuyikurayo nukuri ntimwemerera abo bahungu ayo mahera yo gukura inda nimugende muyiguremwo materiel y'umwana hanyuma ufise umwana azana n'isahani yiwe nyimba ari n'agatahe kibiyoba gakore kubw'umwana wawe hama ibindi navyo Imana nibimenye neza cane Rochelle agiye atanze impanuro murumva ko ava yuko aza muri ubuzima bwa industry mu bintu bijanye na filme yaciye mu bintu bitoroshe ahandazi ko washiye ku ncamake ntabwo wavuze byose navuga byose tworaranga wase kutumenera akabanga cake ariko uwundi musi uwundi musi neza cane ariko Rochelle nibaza ko nobanda gutomboye iyo ntomboye umukobwa yobashikiwe n'ico kibazo mba ntomboye umuntu ashobora gutanga conseil ku bantu bitarashikira mbega ku bakobwa batarashikirwa n'ico kintu wo bahanura bifate gute jeno bahanura kweri bigumye kuko ibihenda amaso ni byinshi muri kino gihe nukuri ntababesha ubunye abagabo benshi barabesha abakobwa baratubesha cyane kandi nta rukundo ruhari mbese ndakubaza wewe ataye umugore wiwe wo mu nzu yaragize mariage baranditse none wewe ubwo rukundo waba gufise ko nugwahe neza cane nimwigumye murindira ibyanyu nimugi bitarasha neza cane ati Rochelle arahanuye abana b'abakobwa ngo nitwigumye na jewe ndimo kuko ndi umwigeme urakoze cane Rochelle kandi by'ukuri abakobwa iki kintu iri foko tugikorerako kuko nkuko bivuze nta basanukuri vraiment ndeka je mvuge kino kintu jewe nanje ndakunda kwanga abakobwa kuko nanje ndi umukobwa nanje ndakunda abantu bamanu ndi sure neza aba bagore bose bona menga abagabo bariko barabacinyuma burya ujya mugore ndabizi ko utamurusha Rochelle wapi hakuna
abakobwa mu bimenye ujya mugore nawe nyene yoronka opportunité yo kwikora usanga ari mwiza kurusha rero ntiduhendwe ndabizi ubuzima buratuma n'ukuri duhenduka asanga urakenye kinakiriye tuombe Mungu basi wose umufana usaba ubufasha usaba ubufasha je no mvuga n'ukuri ndaraye ubusa woshobora kumfasha 5,000 rero niyo mpanuro nanje ngenda nongeye ko hama bikagenda neza so nitwateresije turacari muri bya bindi nyine bya Rachel ariko impanuro sometime iracamo kugira ngo ibintu bike bitari impanuro tusanga umengo ni ibintu vy'akajagara Rachel rero nkuko uri kuraza kuri uyu muvuduko ibintu bijanye no gukina filme ariko reka nsubire inyuma gatoya ndagomba kumenya ukiri muri ubwo buzima bwawe nkuko washitse nimba hari filme uri kuractinga neza ijya bakugize ingwanya kuractinze neza tubona ko mengo Rachel nibwo buzima bwi eske nibwo buzima hoba harigeze akantu basi kuburi muto ukavuga ati je manuva noja muri byanyu by'amakarate nkagwana cyangwa ukakujya kuntu umukobwa ashaka kuja mu gisoda ibintu yumva wowe ibyo byagushikiye nukuri nibyo ijya sije yanje narayibayemo nkiri umwana bugingo nuko benshi babona yuko je nkina karate ariko nta karate nigeze nkina yego nta karate nigeze nkina ko gusa bavuga uko ntambuka bavuga yuko meze nyene nk'umusore hari akomeye cyane akomeye cyane kuri ibyo kandi rero nciga muri primaire ndibuka yuko papa ntemerera yuko anshoneshereje ijipo kuko naho niga mu wa kabiri yego naragwana n'uwiga mu wa gatandatu kumbe wamyukaje ego hamwe n'ibyo rero ndi mu byo niyumvamo uri mu byo wiyumvamo desi oya n'ukuri jewe ndamaze kubiraba bashamuze mu burabe hajya abantu bakina filme hariho urashobora gukina iyi filme ugasanga role baguhaye muri iyi ariko hariho iyindi umenga uri muri kahoyo yawe nyene ni ibintu biyumvamo wabikoze neza cyane ariko ashibikira kuko mabibutsa ntabwo ari ngwanye muhuye mu nzira nimuze mwiruke Rachel ni umuntu mwiza kandi nanje ndamuzi cyane usibye inyuma y'ibi biganiro hari byinshi dukorana kandi duhurira namwe turabandanya kandi ntabwo dutasije nababwiye jewe nguma ku murongo usibye ko rimwe na rimwe ndabacanga mukisha kugira ngo tuze turaganira two hirya no hino Rachel nkuko umaze kwinjira muri industry mbega ni kiye kintu wabonye cyahindutse ku buzima bwawe ku bwa filme ni kininiya cyane ni kininiya cyane mu gihe ndabimazemwo ni gito kandi ni kinini byarampaye kuguruka kandi cyane byarampaye kwibagira bya bihe ego kuko umuntu ari wenyene biratuma agerera kure ariko ubonye ndafise aho ngeze ati Rachel avuga ko yungutse bidasanzwe utandukanye nkuko benshi bakunda kuvuga umuntu ukina filme situ nk'abakobwa canke abamama kunda gusangwa ari abantu batagira indero canke kunda gusangwa ari abantu mu kibano bameze n'importe quoi mbega wowe abo bantu bavuga uko ngo babwira iki ku bantu bakina filme icyo novuga batwiyumviraho nabi batwiyumviraho nabi kuko umuntu ntatera indero muri filme cyangwa mu buririmbyi oya biba bisanzwe ariyo kamere yiwe niko yasanzwe ameze yego kuko udafise indero ejo ntushobora kuza iwanje nanjye ngo uyingirire yego no shaka kuyikwigisha yego ariko gusa bisaba yuko ugenda urahanura kandi ugatahura umuntu uwo ari we wese ati na cyane abantu bakina filme mu batahura ukutariko kuko nibaza yemwe izigazi bari impano baba ariko baragaragaza ni impano kugira ngo kuko bukina ibintu biri mu buzima busanzwe kugira ngo nuriya muntu atahure neza iri kuratahura ibintu ubona bariko barakina utahura kurusha rero ntimubatahure uko batari basha no kuri naje ndafashije base Rachel reka ndamufashe base bro abantu bakina amafilme murakunda kubaha ama image atariyo ariko nibaza neza uzugende ucwengete muri bariya nyene bakina urabe imitima yabo uko bameze utitaye kuri bijya bakina na cyane so mbega Rachel niyihe ntambwe uvuga ati njewe kuba narose umwanya wo kwinjira nkaronka aho nca kugira ngo ushobore kugaragaza impano yawe wifuza gushika he ni kiye kintu wovuga ati wifuza guhindura kuri wewe nyene canka no kubandi
mu mpano mfise yego shaka gushika nanje ahandi hantu shaka nanje nzamura abandi hama bishobotse meme na studio ndayishaka kugira mfashe babandi bakiri hasi kumburisha yeze ego niyo nyota yanje numva cyane nshaka yuko bizogarukira ngaha oya yego kuko hariho n'abana bubwana bwo mwibarabara bufise impano ariko bukaburaho wirekurira niyo ndoto yanje neza cyane ego Rachel iti ntivyoroshe n'agastudio aragakeneye muca muvyumva nyene kandi umuntu abavuze uko abakeneye n'agasupport basha nukuri nyene abadukurikirana babandi banyakubahwa bamwe Imana yahezagira ikabahezagiza udufaranga muhezagire n'abandi kugira ngo impano zacu na cyane cyane ntigatura abarundi rifo ko duteza igihugu cacu imbere igihugu cacu Burundi kirimo impano nyinshi ntidusige inyuma impano nyinshi hari abakunzi rero kuko ndabizi urafite abafana kandi nabo abantu muri uzobaze media mucabu umufana wa Rachel jama abantu bose ndoshesha ngaha muzoca mubagira abafana muzo abafana biwanje gusa cyanke ngo mu bafana bo gukurikirana ibiganiro nshishanga muca mufana n'aba bantu ni kiye kintu wowe uvuga ati rero jewe Rachel ndaje ku bafana banje munyiteguku sinzi uratanguye nyene ifo ko tubona ibintu bigenda bihindagurika ndushaka kuguma hahandi wowe tubira abafana bawe ati jewe rero ndagomba munyitege sinzi ukuntu twakwiteka ko nanjye ndumufana wawe tukwitege gute muri ya mezi ari imbere canke muri uyu mwaka ko nurahera uracari hafi ugomba ugere mu gice umwaka umva gute uzorangiza umwaka ku bafana bawe ara kandi kantu kari special dusigira kameze gute canke witeguye gute ku bafana bawe ku bafanzi banje yego nababwiye yuko naje kandi nahagurutse ku ntambwe idasanzwe uratuziye ego nabwiye ati ubunye ni zitatu buke neza ijyanye iryosozi ry'umupfakazi kubohorwa hariho n'iyindi umutima umenetse izo zose ndimwo umva n'iyindi iri mu nzira ikurikira neza cyane umutima umenetse hose turi kumwe ndiko ndabategurira ibintu bimeze neza cyane Rachel bigaragara ko Rachel novuga ari umwe mu bigeme ahagurutse yivuye inyuma bisigura ngo warose ikintu wari wifuza canke mbega wowe warigeze kuvyifuza imyaka myinshi urabura aho winjirira kubw'impano yawe nakubwiye yuko ubwa mbere numva kuririmba numva kuririmba ariko biranciye intege kubwo abantu nagenda niyegereza nabona batama agaciro cyanda bivamwo byose utaguha agaciro ushatse kuvuga yuko basi twokwicara tukakorana indirimbo cyanda biheba umva rero ubu unye niyo mpamvu navuze ati guhura na buke neza niho Nuri kurazamukira neza cyane buke neza guma yubashwe mu mpande zose mbega muri ico gihe wavuze ko warumva cyane wo ririmba sinzi ko ari profane cyangwa ari gospel sinzi abagazi uri muri gospel na ico gihe nakundanye n'ibyo basani rega bagadi nivyoroshe kwe mbega woronka opportunity yuko woronka kuko ibintu bibiri bashobora kubikora hamwe usanga aririmba agakina filime agakora n'ibindi izo ni impano imana igenda iha umuntu ugasanga zifise muri we ari zose mbega woronka opportunity cyangwa ukaronka umuntu agusupportinga ega baratwumviriza n'abariya muratwumviriza kuvuga nabonye umuntu afise impano mu bijanye n'ibintu bya profane ukaronka iyo opportunity urumva wo bikora nyene ukaririmba ibintu by'igisani sha aya kweri ubu by'igisani kweri narahebye kandi rero hari akabanga basingira nibe gatoyi kandi rero n'abafanzi ntibambona uko jewe ndi umusenzi akomeye niyo mpamvu atangisana ubuno jya kuririmba tuvuge ko twabona novuga gute impano yawe urayizimije urayizimije nyine uremeye izime si ukuvuga kuzima ubonye hageze yuko bashinzeho cyanja mu by'imana kuko ibyo nye byararenganye na cyane cyane yego ku bijyanye na icyo nabonye imana iribikira iwayo imana iribikira iwayo hariho ikintu ikurinda ikavuga ati uyu ni uwanjye naho bimeze uko nuko rero nimumbona uko jewe kweri ndakubita amapepa akagenda
haleluya bava dusengera ngaha rego tugomba dusengera kugira ngo bizagende neza so muka ushatse kuvuga none ko abantu baririmba profane nabo ataco bahuriyeko n'Imana no so kuvuga uko oya kweri kandi barubaha Imana cyane yo cyane yego naho baba bari unasikia Mungu mbere barazi yuko Imana ari byose barubaha Imana cyane okay na cyane cyane ngaha mu Burundi murabizi umuntu wese bitewe na kariyeri arimo ashira Imana imbere nabajya mwiyumvira ngo nabasani ngo nabastare ngo nabarasa barazi ko ibyo bakora byose babanza gushira Imana imbere urase numva nishimye cyane kuba no munsi wanyitavye tukakoresha kuri Uzobaze Media TV nande cyane nje nibaze n'ukuri nitwagutumira kandi uzoza kuko ufite byinshi byo kutubwira naho bimwe wagiye bica kuri ugakata amakorosi ariko umunsi umudo wipanze tubwire na cyane cyane abakobwa utwicarire nyene utubwire sivyo so sinzi rero ko hari akajambo kanyuma wobwira abantu bo muri Uzobaze Media TV ijambo nobwira Uzobaze TV aho nukuri ni mubandanye muhamagara n'abandi bafite impano kugira bamenyekane kuko hari benshi ngahanye turi nyuma ariko kuvyerekeye nkamwe aba journalist nukuri impano nyinshi zogaragara ego kandi hamwe n'ivyo Imana nukuri ibabe hafi yego amen gusaba stare muragara muratugora basi kuko iki mutugora turiko turasinzi sinzi kweri ibintu byo kugaraje ntabyo ndimwo reka nivugire jewe urivugiye je ndivugiye bwira nabariya tuzoza kurondera ari abazoduhigana ibyorosho hama namwe muri hejuru basi ku cyubahiro cyanyu babahamagaye muzohore mubitaba kuko namwebwe muracyakeneye iyindi mpano nyene bandanya igira iki ikuza babandi bakiri hasi kuko nk'ubunye nka sabasaje hariho nk'akanashobora kuvuga ugasanga nanjye karagize iki karasubiye kandi kumfata ukuboko nkaduga hejuru umva rero nivyo abadukuriye rero nimwumve akamo ka hashere cyangwa no ku mujournaliste twese tube kumwe ciao neza cyane urakoze cyane turagushimira Rochelle nibaza ko twagiraniye ibiho byiza nukuri jewe nzomugarukana kugira ngo abakunzi ba Uzobaze Media TV muzo kumve ibyo Rochelle nibaza ko azoca tubwira iyindi ntambwe azobagezeko ndabakunda cyane ni Jeje Jennifer mu journaliste wanyu kandi arabakunda ciao ciao na ubuta